Hello, uyu munsi filime yacu tuyitanguranye umukobwa tubona ko ariko ashwanira umusore amutuka cyane ati wewe wubahuka gute kwegamira imodoka ya musaza wanje, ibi bishoboka gute? Agahungu nkawe we kagakene ushobora kwegamira imodoka utazi, ibi bintu birabaho? Iwaho ni ugukubita nkakumena nkakusanzaza. Umusore abandanya yisigura, none sinari nduhuse gusa bisanzwe, nabonye imodoka mvuga nti reka nduhuke. Ivyo ubivuga gute? Uruhukira ku modoka ya musaza wanje wamukenewe? Musaza wanje ni umutunzi, aramutuka cyane rwose, aramwanduza aramutuka kabisa. Umusore abandanya yisigura, jewe nukuri habaye gusaba uruhuke, kuruhuka ku modoka naco bisa jewe wa mwanda we nogu urazi musaza wanje aje ngene yo kugira none kubera gusa naruhuse ku modoka gusa kugira gusa ari umuntu ndindiriye, nibyo byonyene bitumye nk'ubituko nibyo byonyene bitumye nk'ubituko. Umukobwa banamubwira, urazi no hamagara musaza wanje ndazi wo kwicuza. Umusore aramubwira, wewe gute ushobora kunkubita kubera gusa nduhuse ku modoka? Umukobwa, reka mpamagare musaza wanje, ndazi uricuza, reka mpamagare musaza wanje. Umuhungu, iyi vraiment ntibikwiye kabisa, ntibikwiye gute umuntu ashobora gufata imodoka yonyene akagukubita amakofi akakwandagaza agakwitiranya n'umwanda kabisa kubera gusa kwegamira imodoka. Kubera iki? Kubera nambaye uko canke nambaye nabi canke bimeze gute? Umusore nabitahura ukuntu ashobora gusuzugurwa nk'uko n'umukobwa gusa kubera kwegamira imodoka. Umukobwa nguriya aragarutse na musaza we yikumagura, yari ngaha, ajanye sohoka ningoga musaza wanje yaje. Ndamubuze, yari ngaha. Musaza aramubwira, nibiki unzanye mu mikino nk'iyi? Oyaha, yari ngaha nyene, yari ngaha anye ko umurengera aragutinya kubera ndamubwiye ko ngiye kuzana musaza wanje. Yari ngaha anye, iyo yambwiye ko jewe nta bubasha afise bwo kumubwira yuko yegamiye ku modoka. Umusaza baramubwira, urazi ko nari busy, nari mfise ibintu ndiko ndakora mu nzu, ariko urabe unzanye mu mikino, umuntu ari hehe? Umukobwa abandanya avuga, yari ngaha anye, jambwiye ko atabubasha mfise bwo kumubuza kwegamira imodoka. Nkuri je ndi seriyeuse. Yarari ngaha nyene, yarari ngaha nyene. Wiyumvira ko uwo muntu ajanye? Sindabitahura. Ibi inye nibyo umpamagariye mve mu nzu n'ibyo ndiko nkora, nsohoke hanze ngo unzanye kuraba umuntu adahari? Kubera iki umeze uko? Umukobwa abandanya avuga, yarari ngaha anye, kandi wowe wamumbiye uzi ko ndakubwira ibintu gusa by'uburofa. Yarari ngaha anye, umuhungu yarari ngaha. Gute ushobora kundira umuhari kandi je ndakubwiye ko umuntu yari ngaha kandi egamiye imodoka yawe? Namahoro boss. Hari umugabo yaje arabasuhuza, arababaza, nibiki ko muri ngaho umengo hari ikibazo? Yaha boss, uyu ni umushikanje, ramusa boss wanje, uyu ni boss wanje. Umukobwa abasimbiye kwa boss. Musaza w'umukobwa, nibiki wewe ufise ikibazo nyabaki? Uyu ni boss wanje, ni boss wanje. We arubatse, afise abana babiri, wewe nta bwenge ugira, iminsi yose abantu bose no kubafata co kimwe. Umusore arisigura, umusore abandanya yisigura, nukuri tubabarire, nariko kubera kwa call nari namubwiye ko nza kumupresenta kwa call, none yibaje ko wowe uriwe, ariko siko ahora, siko yama. Umugabo, oya nta kibazo kandi aryohewe cyane
ndaryohewe cyane, bitumye nanjye niyumva subira kwiyumva urukundo rw'abakiri bato. Nta na kimwe ariko nibaze ko atangorana. Umukobwa yabonye wa musore kandi bantu b'Imana asubira kumukubita urawe nyine uragarutse kandi uwo musaza wanje ari ngaha arakwereka. Umusaza w'umukobwa wawe namubwira wewe ufise ikibazo nyabaki, ushobora kubona umuntu ukamusimbira kugakubita ukagira ante. Reka ndamwereke, reka ndamwigisha isomo ndamwereke ko imodoka ya musaza wanje atari yo gufinisha umwanya wose. Umugabo aramubwira calm down, tuza umukobwa arasara imodoka ya musaza wanje. Wewe nyene se wambwiye ngo nta buruhusha mfise bwo kubwira ngo ntiwegamire ku modoka. Musaza wanje n'umubosi, wewe uri umukene, wewe musaza wanje n'umubosi, gute ushobora kwegamira imodoka ya mukuru wanje? We nawe mukuru wanje wari kushigikira gute umuntu ashobora kuza kwegamira imodoka? Namubwira ko adashobora kwegamira imodoka yanje ukaza ukambuza. Urazi ko iby'iwawe n'iby'iwanje, iby'iwawe n'iby'iwanje, ntegerezwa kubikingira. Umusore arumirwa abona ko afise mushiki we w'agasazi, n'agasazi kabisa, agasazi kari ngaho onye. Hora ziba iminsi yose narakugabishije, nakwigishije ukuntu witwara imbere y'abantu, none raba ukuntu maramaje imbere y'abantu. Iminsi yose ndakubwira ko wewe utegerezwa kwigenza ukuntu ushobora kwigenza imbere y'abantu, none raba imbere ya bosi w'iwanje ni rya mbere bosi akubonye. None urabe ingeso, inyifato ugaragaje imbere yiwe. Ibyo bintu birabaho, ntibikunda na gatoya. Urabizi musaza wanje, iby'iwawe biba ari iby'iwanje, ntegerezwa kubikingira. Nta kuntu nobona umuntu muto nk'uyo yaje kwegamira ku modoka ya musaza wanje ngo ndabire kuko nyene kumbure bari n'umusuma aje kuyiba. Mbeho ndakubaze, uvuga ngo uranyubaha, uko niko kunyubaha unsunika uja gukubita umuntu? Ntabwo ukuntu wansunitse kugira ngo ukubite umuntu, uko niko kunyubaha kweli? Uko niko kunyubaha nka mushiki wanje? Umusore agahinda karamwica, ishavu riramwica, arasaba igihongwe, nukuri umbabarire boss, umbabarire vraiment. Raba irabe wewe uko ungana n'uko umeze, ugafata nyene abantu ukabandagaza, naje ukansuzugura kuraba. Umusore nabyumvisha, bose aravuga ati Mana yanje, kubona ibi bintu nk'ibi mu maso yanje n'ukuri kw'Imana. Umusore avuga ati uramaramaje. Cool, nukuri I'm sorry, umbabarire, unyihanganire. Cool, unyihanganire. Umukobwa biraboneka ko atanguye gutetemeka. Boneka ko atanguye gutetemeka. Umukobwa aratetemeka, kumbure uyu musore bashe yasuzuguye umuntu atari we, yihenze cyane. Umusore aravuga ibi bintu bishoboka gute? Uyu ni mushikawe, nukuri ntabyo nokwizera. Mushikawe umwe wambwira ko uza kumpresenta. Uyu nyene ni wowe wateguye ngo uze kumpresenta. Cool, nukuri nyihangane, nukuri sishobora kubyumva na buke ukuntu ashobora kumfata akangira uko uyu muntu niwe navuye muri Amerika nje ngo kuraba nk'umukunzi wanje, nateguye urugendo rw'iwanje mva muri Amerika nje nguje kumpresenta umuntu. Ibi bishoboka gute? Bishoboka gute?
gute gute ibi bishoboka? Wewe uri umuntu mwiza, ndazi ko uri umusore mwiza, umusore yitonda, umusore afise imico myiza. Gute ushobora kugira mushikawe nk'uyu uyu? Ibi bintu ntibikunda. Mushikawe nk'uyu none niwe nyine washaka komplezana? Musaza w'umukobwa aramubwira usaba ikigongo, usaba iki? Nta kigongo uri buronke, nta kigongo uri buronke. Nakwisabye kuva kera, nakwisabye kuva kera. Umusore amubwira kubera nawe nambaye uku unye, nambaye uku unye, ikamba mbiri, umupira uciriritse, ipatarize, niyo mpamvu wamfashe nabi kurya anya. Niyo mpamvu wamfashe nabi kurya. Ubu kubera ubonye wumvise ko ndi umubosi, noba mfise amahera, kubera wumvise ko mfise amahera, niyo mpamvu utanguye kuza gusaba ikigongwe? Niyo mpamvu utanguye kuza gusaba ikigongwe? Uwo musaza w'umukobwa aramubwira ni ukuri kw'Imana unyihanganire uyu mukobwa, maze igihe ndamwigisha ukuntu yifata imbere y'abantu, mugabo uno munsi aramaramaje. Uyu niwe Cole nari nakubwiye ave muri Amerika aje kukuraba, niwe nakubwiye. Noneho n'imodoka uri kuvuga ko ushaka gukingira si gwanje ni gwiwe. Imodoka ushaka gukingira si gwanje ni gwiwe, ariko wambwiye ko ari gwawe. Nebwo nivyo ivy'iwiwe n'ivy'iwanje, kuko n'umugenzi w'iwanje wa hafi, ni inshuti yanje. Uwo musore amubwira ihangane, umukobwa nk'uyu unye vraiment nta kindi kintu numva ntorenzako. Jewe nta wundi muntu yari bwafate nabi nk'uko usibye umushikawe. Kuba nambaye nabi, je nkunda kwambara uku unye kugira ngo kumbure mbone ko nanje ndi umuntu nk'abandi, nigenze neza, nkunda kuba ndi umuntu aciriritse, kugira ngo n'ejo bundi mpuye n'umuntu ntazonkundira amafaranga, ankunde kuko abona ko ndi umuntu ukondi, ankunda ukondi. Ariko wewe urantangaje. Umusaza w'umukobwa agahinda karamwishe, kuno umushiki wamumaramaje imbere ya bosi wiwe ubwa mbere na mbere, akamumaramaza no ku muhungu yashaka kumupresenta. Kumbure bagenzi nibimugenda imbere y'umusore ukamubwira je mfise mushikanje w'imico myiza, umubonye ni mwiza, wamukunda. Ariko bagenzi, inyifato agize imbere y'umusore yaraje kumuraba, si inyifato yaribereye umukobwa wo gushira mu rugo. Nawe uri umusore uvuga kuri kurashaka umukobwa woshira mu nzu, umukobwa kwigenjeje ko nk'uko bagenzi, byogorana kugira ngo ubandanye umukunda canke ngo wiyumvire umushire mu rugo. Kumbure yohava nagukubitira no mu nzu, umukobwa yogukubita amakofi. Yego nivyo ushobora kubona ko umuntu ari umukene, kumbura ataco afise, ariko mu gihe udashobora kubaha umuntu uko ari, umwubahe kubera ubuzima arimwo, igihagararo, igihe cyose uziyumvira ko uzubaha umuntu kubera ico ari, amahera n'ibindi, uzoba ukiri inyuma cyane. Umukobwa aricujije impamvu yakoze ibi bintu. Umukobwa aricujije, ararira amubwira musaza wamusabira ikigongwe. Musaza ati no, ntibikunda, ntivyokunda, nta n'ukuntu yonakwemera. Ahubwo aramubwira ati, umusaza w'umukobwa arababwira ati ngo ahubwo tugende mu rugo ndabakire. Umukobwa aramubwira tujane, reka guma onye, ahubwo nankurikiye ndakumena amaso.